Traxis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Reka twongere tubaramutse tubahe ikaze mwebwe mudahigishanya gukurikirana ibiganiro bica kuri Traxis Hope Ministry TV. Tubutsa ko tugarutse mu kiganiro cyo guhimbaza no gutazira, tugiye gukurikirana indirimbo zige zitandukanye dushikirizwa na gwagwaruka twere duteramanye ubushitse. Reka uno munsi ndabakire mu buryo buri special, sivyo? Umunakira abantu babiri gusa, bane turaza gutarika ibiganza. Hari umuhungu afise gitari hajya aturamutse yegera kamikoro, aturamutse atwidondore. Hari abantu ari rya mbere abadukurikira bashobora kuba mubonye, atubwira akazina kawe. Mama Yesu mashimwe cyane. Amen. Amazina yanje nitwa Nirenganya Nakre. Aje ni muririmbyi. Nsanzwe nkunda kuririmba cyane. Uno munsi turaza kubana. Amen. Yesu nabaneze. Ikaze cyane bwana Anakre mu mwanya mwiza wo guhimbaza no gutazira Imana. Ndazi ko tuzogirana ibihe byiza. Asante sana. Arundi mwige myambaye ya rouge noir. Umushatsi ni naturel, ni bon. Tukuramutse nawe. Amen. Amen. Reka katsina ntitwakumvise. Mugisha Gracia. Grace. Ari umugeme dukinana muri team yani kina amafilme yitwa Gracia. Nagira ngo ararose mazina. Nawe turakwakiye muri uyu mwanya mwiza guhimbaza no gutazira Imana. Asante sana. Nuko rero abasigaye mwarababonye ubushitse twari duteramanye, reka nabo baduze ibiganza baturamutse, baduze ibiganza bavuga ngo shalom. Aho mukoraniye namwe muduze ibiganza mubakire bano baririmbyi tuje guteramana uyu munsi. Hanyuma muri commentaire mutubwire ko muri ko murabandanye mufashwa na zino ndirimbo. Aho reka cyo no mwanya ndawurekere mwene data Ben bagiye kuturongora muri uyu mwanya wo guhimbaza no gutazira. Abisoko babipanze bameze neza na mugenzi we hariya, ndazi kutaza kugira irungu za kubana nyemererwa neza. Ikaze. Nasema asante kwa Bwana. Tunakushukuru Baba Yesu. Tunakutukuza, upewe sifa kwa yote uliyotenda maishani kwetu. Tuimbe asante kwa sote. Tumshukuru Mungu kwa yote aliyotenda. Nasema asante kwa Mungu wangu. Nasema asante kwa wema wako, kwa maana fadhili zako zadumu milele na milele. Amina. Sote kwa pamoja nasema asante. Nasema asante kwa Mungu wangu. Nasema asante kwa wema wako Baba, kwa maana fadhili zako zadumu milele. Nasema asante kwa Mungu wangu. Nasema asante kwa wema wako, kwa maana fadhili zako zadumu
nitaimba sifa zako mbele ya watu wote, nitaimba sifa zako mbele ya watu wote, kwa maana fadhili zako zadumu milele na milele. Amina. Kwa maana fadhili zako zadumu milele na milele. Amina. Nitaimba sifa zako mbele ya watu wote, nitaimba sifa zako mbele ya watu wote, kwa maana fadhili zako zadumu milele na milele. Kwa maana fadhili zako milele Baba. Gukorako kugira ngo menye kuri mu ruhande rwawe, ibinsaba kukubonesha amaso yawe kugira ngo menye kukunda. Ibinsaba twese, ibinsaba kugukora kugira ngo menye kuri mu ruhande rwawe. Saba kugira ngo menye ukunda. Ibisaba kugukorako kugira ngo menye kuri mu ruhande rwanjye. Ibisaba kukubonesha amaso yanjye kugira ngo menye nanje ngashikama kuko nzi ko warunigiye ntacyo nzoba. Imiyaga nanje ngashikama
Maru
Genesis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mw'ibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.